ikintu cyose kiva mu kintu bita counseling, kuyaga. Donc umuntu urashobora kuba peut-être scandale yabaye, donc uragiye mu butinyanka, ugiye mu butinyanka peut-être nkuko Diamarika aravuga ati ni byiza kwitwaza misi yose, ukitwaza akantu kotexe mu gasakoshi mugira iki. Donc in case biramutse bigushikira ibyo bintu ushobora kubigira. Je mbona umuntu twobihera ubuuyi tukagira sensibilisation yo kubiyaga, kuko kandi kubiyaga nitwo abakobwa sefe turabibabwira, mugabo n'abahungu barakwiye kubibwirwa ko umuntu agiye muri hege ntaba menje. Hari imikino itabereye gukina. Bon, je ndavyibuka ko umunsi umwe naragiye gukina horo. Okay. Naragiye gukina horo. Hama kujya ukina ndasimba ikigwa hasi. Turabaramukije abakunzi ba Kurema TV, ni Ornella kuri mikro, nkaba ndi mushasha nzohora ndabashikiriza ikiganiro citwa Girl Talk. Nkaba ndi kumwe n'abagenzi banje zora tukikorana rimwe na rimwe dutumira abagenzi, dutumira abantu ushaka kuganira ku masuje atandukanye. Mugabo kuri uyu munsi turaza gukorera kuri suje yitwa ubutinyanka. Ariko tutarinjira muri suje, reka ndababwire Girl Talk icari ico. Iyo emission izohora, ico kiganiro tuzora tuvugamwe ibiki, tuvugamwe ibintu bitandukanye bijanye byerekeye abagore n'abakobwa gusa, nta kindi kintu tuzovugamwe ibintu bijanye n'inyifato, bijanye n'ubuzima bwa misi so duhura nabwo, ivyo tubona, ibintu bitandukanye muzohora mubibona. Ariko reka ndagusabe ugire subscribe kugira ngo udusupportinge, kuko turacari bashasha, turacatangura. Mugabo kugira ngo iki biganiro byacu bishike kure kandi birushirize gushikira benshi, urashaka kudugira subscribe, ukagira like, ukanagipartager, ukagiha abandi, kuko tuzoza turavugamo ibintu by'inkora mutima, ibintu bifasha cyane. Ego tukaba rero tugira tuvugane kuri ubutinyanka. Mbega ubutinyanka ni iki? Ubutinyanka ni Kirundi, ubutinyanka ni ibintu bimeze gute? Ubutinyanka ni ukuvuga ngo ni igihe, ni amaraso umugore cyangwa umukobwa abona kuva ku myaka y'ubuyabaga gushika aciye. Ivyo rero kenshi bitangura ku myaka ari bisanzwe, bitangura ku myaka 12, 13. Hari n'abahera hasi bivanye nuko imibiri yabo bimeze, kuko abantu bagira imibiri bitandukanye, gushika kuri myaka 45 canke irenga canke itarashika, niho ubwo butinyanka buboneka, mu gihe uwo mugore cyangwa umukobwa adafise inda, atibungenze. Ego reka rero twakire abo abagenzi banje turi bukorane kino kiganiro. Reka mpere iburyo bwanje. Urakoze cyane. Hama natwe turabaramukije Kurema TV, abakunzi ba Kurema TV aho muri mwese, turabakunda cyane. Uyu n'umugenzi wacu yadutumiye mu kiganiro tugira dukore. Hama amazina ni Ange Diama. Umeze neza? Meze neza. Yego. Reka nje ibubamfu naho. Ndabaramukije bakunzi ba Kurema TV, ndabaramukije. Nanje ku mazina nkaba nitwa Samantha Elias. Yego nkaba ndumutumire wa mugenzanje. Ego ndabaye kaze mwese abasabashitsi nabo barafise ibiganiro byabo bazohora bakora kuri iyi televiziyo ya Kurema TV. Ego hama kugira ngo nibaze dushobora kumenyana cyane kurusha, turashaka kuvuga amantuze konti yacu dukoresha ari Instagram, ari Facebook, komsa ari umuntu yifuje kukumenya kurusha, donc ashobore kuja kugira kuri Facebook ukoresha amazina yawe. Kuri Facebook ndakoresha amazina Diama Ange. Ari umuntu yifuje kukumenya kurusha, donc ashobore kuja kugira kuri Facebook ukoresha amazina yawe. Kuri Facebook ndakoresha amazina Diama Ange. Nanje kuri Facebook nitwa Samantha Elias, no kuri Instagram ni ibyo nyene. Okay. Nanje ni kuri Facebook nkoresha Ornella, hama kuri Instagram nkoresha Miss Orna. Ego, muca mubibona ngaha munsi biriho
kugira ngo niwifuza kumenya byinshi ari kibazo tubaza canke wifuza kumenya umuntu wari we canke uburyo umushikira murashobora guca ngaha onye cyangwa kuri numero iri ngaha munsi muri description urashobora kubaza ikibazo cyose ufise canke icyo ushaka kunganira ego hama twinjiye mu kiganiro cacu rero twabwiye icyo ari cyo amaregle canke ubutinyanka mbega ivyo bintu bishikira bande bishikira umukobwa w'umuyabaga gushika ashikire guca niho bavuga muze murafashe ikirundi ko yashipa trop fort nuguca en fait ya nuguca okay mugabo les termes là hari abantu benshi dusanga babizi ushukigira no mu gifaransa kubera pour faciliter abantu nyene urumva ko okay donc ni muri adolescence gushika menopause donc menopause ni bya nabwo byo guca igihe utabugishobora gusama cyangwa utabugishobora kubyara ni mu myaka 45 bahereye kuri 12 canke imbere yaho ndababwiye biravana n'umubiri w'umuntu ego mbajije Ange Diamant washaka kutubwira mbega muri societe bifatwa gute kumenga aho duherereye umengana ibintu nyene biteye isoni biragoye kuvuga gusanga n'abana benshi b'abakobwa babijamwe batigeze babwirwa ibyo ari byo ugasanga barabaye surpris bamwe bakagira ubwoba abandi bakagira isoni bakamaramara ndetse nabo bari kumwe bakamaramara mbega ubu ushobora kutubwira wewe aho uherereye bimeze gute bavyakira gute icyo kibazo sinzi ko ndashaka kucishura gusa nyene umva ico ushaka kumva nukuntu ushaka kubijama atavyuzi kandi uri kumwe swate n'abakuru bawe canke na mama wawe uja gusanga umenga uvyinjiyemo atakintu na kimwe waruzi muri wa mwanya ucumva nyine ari ibintu bigushikiye swate ntiwabibwiwe n'ubwa mbere hari nk'abana usanga bafite nka 12 canke 13 kandi usanga bagiye muri regra atavyo bazi onashima na mama wiwe ntavyamubariye urumva swate urakuze ugeze mu kigero umva yuko umenga nyine ugira uje muri regre mama wawe atarakwicarika n'umunsi n'umwe akaba aretse umwana wanje no kubigenda n'ibyazo uzovyifatamo gutyo umva nyine umenga nyine ni ibintu umuvyeyi atabohoka kugira bibarira umwana wiwe akurazi tijewe mama yaranigishije uko no munsi bishaka kushikira swati ndi muri eglise canke kwishuri ndashaka kuvyifatamo gute urumva ico kibazo numva umenga tukiri hasi cane kuko abavyeyi nibabohoka kugira babibarire abana babo canke babigisha ukuntu bimera uko usanga nyine ari cyo kibazo cyane no kumva abana bagenda bahura naco ukaja gusanga uramaramaye sote niyo mama wawe ari kukubarira hari n'ukuntu ushaka kubarira umugenzi wawe kamareti jewe rero byanze mugabo ubizi urazi yuko ushaka ukabigira no ku ntebe wicaye ntumenye ivyo ari byo urumva kandi hari n'ibindi bimenyetso nk'umuvyeyi ashaka kubarira umwana wiwe akubarira umwana wanje bigenda ukumva ubabari ugatarabijamo na rimwe azobimenya gute urumva rero ico nico kintu numva menga ntikimeze neza sinzi ko ari ico arashaka kumbaza okay urakoze cyane en fait birateye ubwoba d'abord kubona amaraso utakomeretse atari kintu kimwe wabaye ukazibona kurava amaraso donc umwana ntashaka kureka kugira ubwoba hama Samantha ndakubaza mbega umuvyeyi ashatse kwivuga yobivuga ryari yobibwira umwana angana gute jewe mbona yuko umwana kuko abana justement nkuko ari gukura avuga abana baratandukanye imibiri iratandukanye so two mu Burundi tubona ko ari sujet tabou kubibwira abana umva biramaramaje n'ikintu kitamenyerewe je mbona umwana atangiye kugira ubwenge waranti uyu mwana aratangiye gukura je mbona umwana à l'âge de 8 ans watangura kubimubwira bon par exemple wavuze ngo kwinjira muri règle 12 ans 13 ans mugaje ndaza abantu bagibinjiye bafite 9 ans urumva usanga ari hakiri kare ugasanga umwana ntatahuye ibyo arimwo ugasanga ni hamwe umwana ushanga agiye ariruka agiye muri salon abavyeyi papa wiwe mama we baricaye yo mama nakomeretse ndiko ndava amaraso umugabo atazi ico bivuyeko
mugabo rero warafashe umwanya wo kuganira n'umwana gifise wita uramubwirageza ukamubwira ati mwana gukura bishika mu ma etape menshi bishika mu ma etape nkaya umwana akuze urabona amaraso ntuba wakomeretse ntacyo wagize urashaka kuribwa urashaka kugira iki donc bifata mu nzira nyinshi muga à l'âge de 8 ans je mbona ko ariho tuba dukwiye kubibwira abana bacu dukwiye kubibereka justement none urakoze cyane Samantha mbega none washatse kwibwira nk'umwana wawe atarabijamwo dufate kuri iyo myaka 8 ku myaka 8 yarya bari mu wa 4 mu wa 3 muri iyo myaka mbega muri iyo myaka nayahe majambo umuvyeyi yokoresha kugira ngo abibwire umwana abavyeyi turafise ingorane yo kutabwira umwana ikintu kutamubwira ukuri icyo ni ikintu kitabaho mu bindi bihugu abavyeyi batangura kwishura byigisha hakiri kare mugi no kugira uvyige muri étude du milieu dutangura kuvyiga dukuze donc turiko turiga ama système biki tuvyiga muri 6e nimba atari muri 7e mugo umwana urashaka kubimubwira ntubimubwire ngo urumva ngo uzoja muri règle nyene amajambo umwana ashaka gutahura adashaka kumutera ubwoba urumva uramuprépara psychologiquement ukabimubwira ukamubwira bon muriko donc hari igihe muvyeyi usanga muri kumwe n'umwana soit turiko uramukoresha ama devoir cyangwa uriko uragira iki ukashitangura gucishamo gake uriko urakura uzoza urabona ibintu bihinduka ku mubiri wawe urabona yuko ngaha hatameze nk'iwanje amabere azomera ukamubwira donc bizogenda gutyo hama ukanagishiramo ngiye kenshi umwana akuze arabona amaraso ashaka kubaza none ga mama uba wababaye uba wagize kurambyo yaha umunsi wabibonye uzobifata nk'ibintu uzoburi kurakura uzobifata nk'ikintu gisanzwe isababanyi donc uzogerageze kwitura akuze umukobwa uzobona no comme ça naho byoshikuri kw'ishure uragenda ubibwire madame wawe ubwire umwigisha ibintu byaguye kuko kenshi turabibona sinzi je ndibuka nciga muri primaire nari mu wa 3 mu wa 3 hari umwana byashikiye hama ikintu twakoze kubera abavyeyi usanga donc abana twese ntabyo tuba tuzi nta kuntu woza kumukomforta kubera nta byuzi ahubwo tutangura gutwenga twatangiye gutwenga classe soga yo raba yakomeretse yagize iki mugabo kwama haba hari abantu bakuze je ndibuka umwigisha yatwigisha yari umumama yaramwegereye aramubwira nta na kimwe yingo ndakwereke yari yambaye impuzu mugabo yari yambaye akantu ko hejuru Jean kutuntu usanga yaragakuye arambwira umwigisha aragakura arambwira ati gatore ugafunge hamuze ndakwereke umwigisha acaramutwara hama ibi byakurikiye ntitwabimenye kubera yaciye atahani twasiye kumbona uwo munsi mugurumva yaba abanyeshuri abavyeyi bagerageza kwitubwira kare cyangwa madame yarabifashe umwanya wo kubigira ntitwari gutwenga ntitwari kuza turamucokoza ariko camo umufasha nyene tumufasha bari hafi ibintu vya gutyo mais comme tutabizi twabonye umengo ni ibintu bya bimaramaje justement turabona ko yagize amakosa ibintu mugana natwe ntitwari tuzi ko bizodushikira urumva kwako n'ubuzi byari byo justement mugabo kugerageza je niko ndabibona yego urakoze cyane Samantha mbega Diama wowe nawe ubona byofatwa gute ubona n'ubuhe buryo bwari bukwiye gukoreshwa ku mwana kugira ngo abimenye hakiri kare nadoze kumaramara ngo akomereke ku mutima ngo agire isoni canke ngo agire iki n'ubuhe buryo ni gute ubona yuko bobigenza sindavyumva neza gusa nyene kimwe bokora abavyeyi nuko ama babigira abana hakiri kare umuvyeyi akuba ku mwana wiwe kuko ni umwana wiwe kandi umva atamubariye imbere undi akazoza kumubarira sivyo vyiza vraiment none ari nk'umwana tuvuge ari nk'umwana wawe ntubimubare uyundi muvyeyi kaza kubimubarira wibaza uko ariho biryoshe canke nejo bamutwenze mama we atabimubare jeco numva nuko abavyeyi bobohoka bakabarira abana babo bakabigisha ukuntu bigenda umva
ntibigire uko umenga ntavyo bazi cyangwa bariko baratinya hariho abavyeyi usanga batinya abana babo ese ntiwatinya umwana wawe kumubari windi niwazoza kukwigishiriza umwana wawe ntibikunda rero ni byiza yuko umuvyeyi wese yo kumva yuko atangura kwigisha umwana wiwe akiri mutonya umwana azokura avuga ati jewe mama yarabinyigishije niyo aravye n'uyundi akamubara ati basha je mama yarabimbari je ntibirashika mugabo je ndabizi mama yarabimbari bazi nk'uwo mwana vema wumva umenga nyine akwishika intazi kandi umuvyeyi wiwe aho hari abayumva ati je n'ukuri nta kintu na kimwe ntabari umwana wanje ubwo ikibabaje niki nuko umuvyeyi atabibarira umwana ego hari aho usanga abavyeyi ngo natwe ntiyavyo twize nabo mutaravyize mu gihe canyu ubwo igihe tugeze mwubu bashaka kwicara ku mwana wawe ukamwigisha ati nuku bigenda bimeruku umwana agakura azi ibintu vyose kuko birafasha je nico numva umenga nyine abantu bo umva nukoroha nyine ukumva yuko umenga wo kwigisha umwana wawe ako azoje kumaramara nejo mwibarabara canke yigishwa n'uyundi kandi nawe uri mama wiwe nta giteye isoni kiriho kuba ari umwana wawe ngo nuku bigenda ugeze muri iyi myaka uzogerageza hari n'ikindi usanga novuga nk'abandi bamaze gukura kandi babizi ugasanga ntashaka kugendana ikintu cyo kwiproteje kuko hariyo benshi usanga batazi nka date yabo usanga aramaramaye mu bantu hariyo umumeri umwe twigeze kujana sha muri bisi yewe yaramara kuri nanje naramaramaye mu papa aca avuga ati je ndababwira umukobwa canke umugore asohoka mu nzu atakandi kanafise ko kwiproteja tusate agajane agashora canke ikindi kintu tuvuye amaje mwa muntangaza yewe naramaramaye ndi umukobwa ncavuga ati noneho umugabo avugira ibibasha uko atamuntu numwe avuga ati reka ndabigishe mimi nawe kubwo usanga haraho abakuze mugabo ntamenye yuko umenga ari ikintu ashobora kuvuga ati n'umwanya kirashaka kushikira usanga umenga turitwara nabi ukuntu nyene mugihe nyine bitari nkavyo je naramaramaye mbare ati nta mukobwa ashobora gusohoka mu nzu adafise nk'agashora basajana ko kwifuka mugabo none abizi gute mana urumva nk'ivyo ntavyo batubariye urumva hari aho ushobora gusohoka ukaja kumva ngo bashaka kuja kwera vyashikiye ntavyo wigishijwe ntavyo ushaka kwisohokera ukigira aho ushaka ushaka kuvuga ati reka basi ndakajana ushaka ntukijane ku bisanzwe abavyeyi bari bakwiye kwicarika abana babo bamaze gukura hari imyaka umwana ashikamo ugasanga atanguye kuba curious kugira nyine ugushaka kumenya utuntu twinshi ugasanga guma bazi utubazo dutandukanye abaza biriya niki muri uwo mwanya niho umuvyeyi aba akwiye guprofita si biza yuko umwana avyigishwa n'abandi kuko utabimubwiye abana barabwirana sivyo ari abana kw'ishure ngera abigisha donc bo bishingira intahe abana usanga babwiranye ibintu sinzi ko murabona nk'umwana uzibona aje kubwira mwigisha ngo amiye ngo n'umusheri wanje donc ukacumenga ni kibazo niki mugabo mwicaye mugahana ugaha umwana wawe umukobwa umwanya wo kuganira nawe ukicara nawe ukamubaza uti ibi nibi ukamwereka yuko uri umugenzi wiwe kuko bizoba biteye isoni kurusha mu gihe umwana wawe azoja kumaramara agakoma induru ngo yakomeretse n'ibiki kandi we warukiye kwicara ukamubaza uti amaraso hari amaraso aza gutya hari ibintu bigenda gutya niwabona amaraso ukayabona ku muzu kwijipo cyangwa kwipantaro cyangwa kwikabutura udoce uraba umama ari ku ruhande nkuko Samantha yabivuze uraba umuntu ari hafi w'umumama cyangwa w'umukobwa umubwira uti jewe hari ibintu ndabonye amaraso n'ikiraba ikintu ufasha uwo onya niwo muntu wa mbere kubwira mu gihe utazoba uri muhira cyangwa uri hehe kandi tubibutse yuko mu butinyanka abantu babibona gutandukanye nkuko twabwiye imyaka si imwe yuko yaho bitangura naho biherera si imwe kuko imibiri y'abantu iratandukanye ariko kandi n'ukuntu bifata kuratandukanye hariho abava amaraso menshi hariho abava makeyi hariho abamara igihe kirekire hariho abamara igihe gitoyi ariko kandi hariho abaribwa cyane gose hakaba scandale abantu bose bakabimenya hariho abagira donc abaribwa bisanzwe bimwe ashobora kwihanganira agafata umuti bigahera ariko hariho n'abandi ataco bibagira ugasanga guma yitemberera araja kwishona na kimwe rero ni ibintu bifatwa ugutandukanye mbega ko bifatwa ugutandukanye ni gute twofasha uwo kuko umenga birateye isoni umenga ni isoni umenga birateye isoni hewe reka kwerekana yuko uriko urababara reka gusarisha reka kugira gute donc umere nk'uko umenga nta kintu kimwe caba ni umuntu ari normal c'est normal
kuribwa iyo uri mu maregle parce que vyekana ko ukomeye c'est la plus belle chose ku mukobwa mu gihe bibabaje kurusha mu gihe utarabona ivyo bintu ariko iyo donc ubibonye ni ukuvuga yuko uri en bonne santé ni ukuvuga yuko atakibazo na kimwe ufise mu mubiri mbega ni gute wofasha umuntu bishikira donc bitera scandale wa muntu usanga aribwa akagwara akaremba akaja mu bitaro akamara iminsi mu bitaro kubera ivyo au fait nkuko navuze avant ikintu cyose kiva mu kintu bita counseling kuyaga ouais donc umuntu urashobora kuba peut-être scandale yabaye donc uragiye mu butinyanka ugiye mu butinyanka peut-être nkuko Diamarika aravuga ati ni byiza kwitwaza misi yose ukitwaza akantu kotexe mu gasakoshi mu giriki donc in case biramutse bigushikira ibyo bintu ushobora kubigira je mbona umuntu twobihera ubuuyi tukagira sensibilisation yo kubiyaga kuko kandi kubiyaga nitwo abakobwa c'est vrai turababwira mugabo n'abahungu barakwiye kubibwirwa ko umuntu agiye muri hege ntaba menje biba vyerekana yuko uyu muntu arakomeye uyu muntu yaronse ingabirano je no byita ingabirano kubera abantu bidahora bishikira kuja muri hege barababara gose usanga bafise ingwara usanga bigenda donc ni je no byita ko ari ni kado Imana ibaye so nukugerageza rero tukaza turakiganira ku cyo kintu tukabwira n'abahungu bavuga ati ubonye umukobwa ameze gute urashaka kuba ni mushikawe ni mubanyi ni mutoyi wawe ni umwana wiwawe nukubonanya nuko n'abahungu barafise ikintu bofasha muri ico kintu c'est pas exactement ko ari umukobwa ategereza kubikora no kujya kuntu tukagenda turagira sensibilisation tukagenda turabivuganaho tukabibwira abantu tukabimenya hama tukagerageza kuza turitwararika buri muntu wese urumva buri muntu wese akwiye kubimenya kubera uragiye urahuye n'umuntu byashikiye mufashe kubera nawe bishaka kugushikira abandi bazogufasha apana ngo kutwenga cyangwa kugira iki no nukukiganirira ko surtout ihaha nini abavyeyi nukubibwira abana kandi tukabatinyuka umwana ukabona yuko umwana kwanza ikintu ca mbere ategereza kukubera umugenzi kuko je ndabizi umuvyeyi arashaka kugutinya ntabikubwira umuvyeyi akabimenya umwana yarimenye yarabajije abandi hari n'umwana ashobora gutinya kubarira mama wiwe urumva ukajumva ariko araja kugurana nk'amahera mu bandi bagenzi bagure kote umva ni ibintu bibabaje umva ikibabaje ni ku muvyeyi atabotse kugira abarira umwana wiwe ukuri none aho umwana atinya kuja kubarira mama wiwe ati miheza amahera ya kote akaja kuyasaba umugenzi wibaze ikibazo kiba cavuye hehe kuko umuvyeyi utagiye hasi ngo umubwire biragoye kuko je ndibaza kandi rero urashaka kubiganira nawe umwana ukayemubwira hamucumubwira hari imikino itabereye gukina bon je ndavyibuka ko umunsi umwe naragiye gukina horo okay naragiye gukina horo hama kujya ukina ndasimba ikigwa hasi ico kiri sinzopfa naracibagiye ndakubaza okay hama abantu bari ngaho babifashe gute abo twari kumwe bo ico nakoze sinayitoye narabandanije ndiruka mugabo hariho umumama yariko ararengana acarampamagara sama ngo hano yewe yarabibonye mugasi nashatse ko abandi babibona ico nakoze nagize gutya naciye ngira gutya icigenda hariya aye hama mama yari yarenganye cyangwa sama ngo hano acarampamagara arantwara ku ruhande arambwira ati kiriya kintu se wagitaye ni giki igiki acarambwira kijya hajya
ntoya si jewe yo mugabo ko yari yambonye kandi akaba ari umuntu makuze icyo yakoze yaragiye yarafashe urupapuro aragenda aragikurira impande y'abana hama aragenda aragita aca arampamagara aca arantwara mu nzu arampa kotegisi ndambara aca aricara arambarira arambwira ati umaze gushika kuri iyo etape hari ibindi bintu yego uracyari muto urashobora kubikora mugabo muri ico gihe uri muri iyo minsi gerageza gukina ibintu vyoroshe apana gukina horo canke elastike gusimba abantu twarakina ibiziriko arambwira ati gerageza hama mboneraho n'akaryo ko kumenya donc nibiki imikino nashaka gukina kandi menya ko no kumenya ati ivyo ndimo ndi mu biki aho oye rero naciye donc iwe mama yaciyaza carabibwira mama rero caranyicarika hasi aragarambwira ubu wakuze yego wari ukiri umwana mugabo mugabo sinabibona ufite hari igihe bigushikira barashaka kuba abagenzi barabwira wakuze mugabo ntuvyumvemwo mugabo kujya kuntu umuvyeyi akwicaritse hasi mukayaga ushobona yuko hageze ko iyo mikino ugerageza kubiba gabanya wow yashika akaba yagize agafopa yatambutse nabi cyangwa yagize gute muga nkuko Samantha yaje kwivuga n'abahungu barakene kubimenya ivyo bintu kuko hariho mu kibano umuntu usanga nk'iyo yamenye ko naka ari mu butinyanga kacamuhunga nashaka ko amwegera nashaka ko agira iki donc kubera ko sinzi ukuntu abifata nkaho umenga aragwaye indwara yandukira ukamenga ni ibintu nyene bitaba none Diama nk'umuhungu uri nk'umuvyeyi ufise umuhungu wo bimubwira gute umuhungu yego umuhungu ikintu nashaka kumubarira nuko basi tuvuge nkuko abibonye nkuko umukobwa canke ku mwana bigana sinzi ntabifata uko umenga ni ikintu catarabonye ntabifata uko umenga ni indwara ikaze hariho abantu benshi ucumva ngo yarwaye nyine umva bifata ukundi kuntu rero ni ibintu bisanzwe ko ni imyaka ubugeze n'abahungu jewe ukuntu mbona umukobwa ni ukwiye kubibwirwa hakiri kare mugabo abahungu umuntu yokiganira nawe amaze gukura canke biramutse bishika akabona mushikiwe hari igihe ushaka gusanga arabibonye umuhungu niho kijya gihe umuntu yomwicarika hasi akayimubarira sino simbona ko wabimubwira kiri muto kubera ntabitahura mugabo amaze kumenga uri kurashaka kumujana mu bintu bitari by'iwiwe mugabo umuhungu hajya amaze gukura urabona ko araje de 15 ans imyaka 15 umuhungu ariko arakura yego donc urashaka kubimubwira mukabivugana ukamubwira nawe kubera nawe hariyo izindi sinye aba yagize justement arashaka kugira donc aba yagize izindi changement ku mubiri hari abazana ubwanwa hariyo ijwi rihinduka ukuntu yarameze donc hari ibintu bigenda birahinduka donc ubonye umuhungu wataratanguye guhinduka uvuga ati yaratanguye gukura nawe ucugerageza kumucarika hasi ukamubwira hari ibintu wowe ugira changement n'abakobwa hari changement bagira ukaheraho oye hama tukabyorosha mu buzima tukagerageza apana kubifata nkuko ari ikibazo ahubwo tukabifata yuko ari ikintu gitegerezwa kuba hama umuntu wese akakimenya ufise ukuntu umufasha urashaka kumufasha hama natwe abavyeyi tukibangikanya kuza turagura itoko donc ayo makotegisi canke akazishira hafi ahantu umwana naho woba utari hafi ahantu azibona aravuga ati naho arashaka kuba atari we muga akabibona kuri mugenzi we agayeje ndaza
Bon, ndumva yuko ari ikintu cyo kwicara umwanya munini ya mugabo nawe uri kuradukurikirana urafise ikintu ushobora gushikiriza mbega gahi wanyu babifata gute nta scandale wigeze kubona ushaka kudutera inkuru nangaho muri commentaire ukabona ikintu donc atubwira ikintu donc kigeze kuba aho uherereye canke aho warubaye ukuntu bigeze kwifata tubibutse yuko ari kuri Kurema TV ukaba utarakora subscribe ushaka gukora subscribe kugira ngo udusupportinge niyo ntererano tugusavye kugira ngo uduhereze ukore like niba wakunze ikiganiro hagwa yuko dushobora gukora ikindi kiganiro kuri ibi turashaka kubikora umugabo mu bitubwira muri commentaire kandi no muri commentaire simpaka mubaze ico mutazi murashaka kuba mufise ikintu mwotwunganira mukatubwira ati aha bimeze uku ego ndibaza ko on est ouvert à toute suggestion. Ego reka tubashimire rero ngerageje kwegeranya ku byabaye byo twaganire ngaha anya nukuvuga ngo ubutinyanka si ngwara ubutinyanka si gitangaza ubutinyanka ni umuzima busanzwe umukobwa wese akwiye gucamwo atabiciyemwo niho hoba hari gitangaza niho hoba hari kibazo niwabona umukobwa bishikiye uramwegera umubaze ico ushaka kumufasha namba ushaka kumuha umupira w'imbeho wambaye umuhereze yambare ashike muhira kugira ngo ashobore kwifasha niba ushobora kuyimugurira iyo Kotex ugende yimugurire ayikoreshe kuko niyo abakeneye ego nibaza yuko aho uherereye ari byo uzokora turabyizeye kuko iyi emission nibaze ko itagusize uko wahora hama rero reka nshimire abagenzi banje bamfashije kugira kino kiganiro mushishikare gukurikirana ibiganiro byacu hama naho ubutaha n'izindi suje ziri interessant ku bakobwa n'abagore murakoze cyane.